Turabaramukije bakunzi b'insamirizi imbonesha kure buntu tubahereza ikaze mu kiganiro inkomezi z'ivyizigiro cyo kuri uno munsi. Ni ikiganiro kidasanzwe, ni ikiganiro kimeze neza cyane gose aho uno munsi tuza kubandanya tuyaga ku gikorwa ca mutima mweranda ku buzima bw'umuntu. Ubuheruka twaraganiriye tuvuga duti mbega ni gute uwemera Kristu canke uwakiriye Kristu akwiye kuyoborwa na mutima mweranda. Kuri uno munsi naho turaza kuyaga turabira hamwe mbega ni gute imiryango rukristo ikwiye kuyoborwa na mutima mweranda. Rero je Chris Golden Irambona nije ndabashikiriza kino kiganiro mugabo sinza kuba ndi jenyene turi kumwe n'abatumire bacu bagize umuryango umwe banaguwe muri mutima mweranda. Abo nabo si bandi ni Nsabimbona Terence, turaguhaye ikaze. Murakoze kumikaze. Ego turi kumwe kandi n'umutambukanyi wiwe Kazungu Micheline, turaguhaye ikaze. Murakoze kumikaze. Ego ijambo ry'Imana rivuga riti mu Baromani higabane 8:14 ati abayoborwa na mutima mweranda nibo bana b'Imana. Kuba rero umuntu yarabatijwe, kuba umuntu yarakiriye Kristo, biba bisabwa yuko ayoborwa na mutima mweranda kugira ngo abe umwana w'Imana vy'ukuri koko abushitse. Nuko kurundi ruhande rero twababwiye yuko tuza kuyaga cyane cyane mbega ni gute imiryango uri Kristo ikwiye kuyoborwa na mutima mweranda. Rero kurundi ruhande rero Terence ari kumwe n'umutambukanyi we Micheline baraza kudufasha cyane gose muri ico kiyago cyacu cyo kuri uno munsi, cyane cyane dufatiye ku buhamye bwabo mu buzima bwabo ni giki coza kuba gihindura ubuzima bw'umuryango y'aba Kristo, ni gute bakwiye kuyoborwa muri mutima mweranda. Terence mumeze neza? Ego cyane gose. Ego reka dusure kandi tubahiriza ikaze mu nsabirizi imbonesha kure buntu. Murakoze cyane. Ego bega cyane cyane novuga yuko kunagurwa muri mutima mweranda, mwaranagwa muri mutima mweranda. Terence hamwe na Micheline mwaranagwa muri mutima mweranda. Ego. Bega iyo umuntu yumvise kunagurwa muri mutima mweranda ni giki yotahura? Mu bisanzwe kunagurwa muri mutima mweranda si ibintu bije uno munsi, ni vyamyeho kuva kera mu bikorwa by'abatumwa. Umaze kubona ijambo ry'Imana inyuma yuko Yezu azutse yahavuye aja mu ijuru kubera ububabare yari yagize, urugendo yari yabonye ngaha ku isi, mbere akagenda nahereje n'uwaturemye ise avuga ati sindabasize mwenyene kandi ntimurabisi kuko nanje ntari uwisi, ariko ngiye kubarungikira mutima mweranda ariwe mutabazi wanyu, kuko yarabona ko muri ino eklezia iri ku rugendo ikifise ibindi bitero bitandukanye bishobora kugwanya abana b'Imana. Rero muri ivyo bikorwa by'abatumwa biratwereka neza ko abatumwa ba mbere bari bafise ubwoba, bakaba bamenyesha Imana mugabo ku rugero rw'ubwoba ico kiri barangwa n'ibikorwa mu bisanzwe. Ariko muwaze kunagurwa muri mutima mweranda ikikubakura nuko uwumva ko ukeneye kugirirwa Pentecote nshasha. Kuko n'abatumwa ba mbere mu kugira ngo bahere ubwoba bashira amakenga bashobore gushingira intaye Yezu Kristo batarya umunwa nuko babanje kugirirwa Pentecote nshasha. Ano cha tubisanga mu bikorwa by'abatumwa ikigabane ca kabiri kuva ku murongo wa mbere gushika nko ku murongo wa 4 niho hatubwira kubungene mutima mweranda yaje mu batumwa. Bari biyugaranye aha kubera ubwo ugutinya abayahudi. Mugabo amaze kuza baca barashira ubwoba, baca baragenda baratangura kwigisha rero atabwoba. Ni kuvuga ko uwabatijwe uwakiriye Kristo hariho abakeneye nuvuga yuko mutima mweranda ko amwuzuza kugira ngo ahaguruke rero atangure gukora agaragaze ikiri muri we. Mu bisanzwe uwabatijwe wese akongera agakomezwa muri mutima mweranda abacitse umutumwa yuzuye. Ariko arakenerwa kugirirwa Pentecote nshasha kuko ingabirano indwi aronka zimurekurira gukora ubutumwa nkuko bisanzwe. Ariko hariho igihe usanga umuntu yamaze kuzironka muri uko gukomezwa muri mutima mweranda no kubatizwa byose byabereye rimwe, ndetse n'ayandi masakramento yose tuvuga nka twe turiko turavuga nk'urugo twararose sakramento ryo kubaka Kristo.
ariko muri aho n'ubundi zangabirano ntizivyuke zimeze novuga ko zimeze nk'umuntu ariko aragana inzoga y'impeke muramaze kuyibona ararondera impeke bakarondera ifu hanyuma bakarondera amazi bakareka agashuha bakayikandura ikaja imera nk'igikandu ariko iyo nzoga bamaze kuyikandura mbere umuntu nenda akabona neza ko atari tureture tumeze neza atarashiramo umwambiro ntishobora kuba izoba inzoga muri rero mu kunagurwa muri mutima mweranda no gusaba mutima kugira ngo asubira tugirire Pentecote nshasha kugira ngo zangabirano twaronka mu ibatisimu no mu confirmation zironke izindi nema bita ingabire cyo bita charisme zishobora kukubakura kugira ngo ushobore gukora mu butumwa zigende gukora ubutumwa rero mu kunagurwa muri mutima mweranda numvise n'inyota umuntu agira nka jewe nihereye ko nanaguwe nsanzwe nubatse sinanaguwe ndi umwana narabonye abantu kuno batangaza ijambo ry'Imana bajijutse bakaririmba indirimbo z'Imana bagahegiza Imana ukabona ko abantu hari ikindi kintu basumbije abandi babatijwe kandi bakomejwe kuko ubuzima bwabo buba bushingiye ku kuri kandi ariko aranatambuka uramubona ko atari wenyene ari kumwe n'uwo mutima mweranda nyene ico cambaguye nanje cyane umva ko nogenda umva naho nyene havuye iciyumviro kuri Terence cyuko yo nagurwa muri mutima mweranda ego mbega ku rundi ruhande Micheline wewe byagenze gute kugira ngo ashobore kugira ico ciyumviro cyo kubona yuko ndabona ko by'ukuri koko nkwiye kunagurwa muri mutima mweranda jewe kugira ngo niyumvire kunagurwa muri mutima mweranda nuko nabona ivyamwa biva ku mushinga nawe wanje yamaze kunagurwa umva niwe yatanguye kunagurwa muri mutima mweranda imbere yaho ego niwe yatanguye kunagurwa kandi imbere yaho niwe ko Terence wanagurwa muri mutima mweranda mwarabaye na Micheline ego aha maze kubona ivyamwa yamaze kwama yamaze kunagurwa ndabona ko ubuzima muri bwahindutse ndabona ko ibikorwa byose akora agenzwa na mutima none je naca nimvira kunagurwa muri mutima mweranda ego ndumva ni ikintu cyiza cyane gose kuko ivyo umuntu avuga ni bikwiye kugarukira mu majambo gusa mugabo babikuye kandi kugaragara no mu bikorwa no mu bikorwa ego no muri wenyene kuko n'ijambo ry'Imana rivuga yuko ngo nta ushobora guhisha igisagara cyubatswe ku musozi kandi ngo nta ushobora gufata kudomeka itara ko umubere ni ukuvuga ko icyo umuntu yakiriye muri we gitegerezwa kugaragara kandi cyane cyane biciye muri vya bikorwa ndumva rero niho byavuye kugira ngo na Micheline nawe nyene avuga ati ndabona hariho ibikorwa by'umuco biriko bigaragara ku ruhande rw'umushinga ntayo waje nawe nyene naje ndabona by'ukuri koko bikuye ko nagurwa muri mutima mweranda ndumva n'ikintu ciza cyane gose bwa turumva yuko mwabanye mutaranagurwa muri mutima mweranda mbega imbere yuko munagurwa muri mutima mweranda nk'umuryango wa Nsabimbona Terence warubayeho gute je ntaranagurwa muri mutima mweranda washaka nari umuntu ari ngaho w'umukristo nabatijwe kandi nkakomezwa nkongera nkubaka mu isakramento nkuko bidutegereza ko byo kubaka ro Kristo kandi byose nabicishije mu mategeko nkuko nyene Imana ibisaba mugabo nagomba ndakubwire ko muri ico gihe ivyo byose narabikora mugabo sinabikora kubera nkunda Imana nabikora kubera ndayitinye ku mabwirizwa yashizeho n'ibindi kumbure yozoheva impana nkapfa n'ibindi nari umuntu kandi akunda ibintu by'indirimbo mu maklebe ya sport murabibona nari umuntu yanima gose mu indirimbo mu masport mugabo nkakoresha amajambo y'ibiterasoni kumva y'ibishegu n'ibindi aho ivyo nivyo vyandanga nk'umuntu kandi nari umuntu muri ico gihe ntaranagurwa narakunda bashaka no guteramira mu bandi bagabo mu kabare ukumva ko niyo tugahaze tugatangura tukabyina no mu kabare neza urukanywa rukaryoha ukumva ko agize ibyo bikandanga nk'uko nkataha hari igihe wasanga kamfashe ntiyigeze imerera nabi ngo inkoresha ibintokora
gabo warumva ko muri ico gihe nzindutse mu gatondo warabona ko ubuzima bwanje hari ikindi kintu cabuganje ukamera nk'uheze intege. Yego ico nobabwira kindi kandi ntaranagurwa muri mutima mweranda maze ntarashinga n'urugo maze kuba nkiri umusore nari mfise ibintu byari byaranganje ugasanga ari umuntu w'umukozi yari muri ako karere akatwigisha ibintu byo kwikinisha bimwe bita masturbation urakibona. Ivyo rero navyo mu rugo nshaka gushika mu rugo byarambereye intambamye mu rugo kuko mwibanga twari twemeye warumva yuko ncangira inguvu nke. Inguvu nke kandi ico rero mu rugo ni intambamye gose kuko biratuma n'umuntu yahukana kubera izo mvo uja gusanga ari nkamwe umugore ashobora guca avuga ati reka nje kurondera abandi bantu bashobora kunshikiraho nshaka. Ico kikaba ari intambamye. Narumva kandi niyo ntashe mfise akanyamuneza muri ico gihe mugabo nshitse ku rugo nkumva kumenga ka kanyamuneza karaheze. Sinari bwamenye ivyo ari vyo rero mugabo amaze kuronka ako karyo ko kuja muri fraternité yabubatse ihurikiyemwo abubatse gusa nkumva inyigisho nkumva n'ibindi ndumva nkabona bamwe bigisha ijambo ry'Imana nanje ndumva nagize igishara cyo kungene nawe kwigisha gute rya jambo ry'Imana nanje nogigisha gute biga no hagarara impande y'abantu nanje nokorera umukama gute. Niko rero kubona bavuze bati harageze igihe cyo kunagurwa abashobora kunagurwa mwiyandikishe nca ndiyandikisha. Muri ico rero maze kunagurwa hariho muri ivyo ngiye mpejeje kuvuga ivyamwa vyavyo mu rugo byagiye biradufasha. Abakurundi ruhande kurande rwa Micheline mbega wowe byari byifashe gute imbere yuko unagurwa muri mutima mweranda? Uko twumvise yuko icyiyumviro cyawo kunagurwa muri mutima mweranda nuko hariho impinduka wabonye ku mushinga ntahe wawe ari we Terence. Nawe urabona naje ubwabo ndi koko birakwiye yuko nagurwa muri mutima mweranda bivanye n'ivyamwa ndiko ndabona ku mushinga ntahe. Micheline vyari yarabayeho gute imbere yuko anagurwa muri mutima mweranda? Jewe imbere yuko nagurwa muri mutima mweranda kuno nari mbayeho narasenga ariko nasenga kwa Mungu gusa. Mundwi imisaze mundwi hagati za kigoro sinigiye nsenga na rimwe. Ariko maze kunagurwa bukebuke vyagiye biraza nkumva ko mfise inyota yo gusenga nkumva ko mfise inyota yo gukurika Imana. Maze kunagurwa naragize akanyamuneza ndumva ko mutima mweranda turi kumwe vy'ukuri aho ngiye hose. Nkumva ko ico nokora cyose nobanza nkabaza mutima. Yego iyo mpinduka yabaye mu buzima bwanje. Ndumva kunagurwa muri mutima mweranda byaragiye novuga yuko byarahinduye turaza kuba tubishikako cyane cyane muri ico gihe kurande rwa Terence. Ukibona ko hariho ubuzima buriko buragenderamwo kumbura urabona ati ubuzima n'ukuri ntibwari bwo bico gihe mu kibano bavyakira gute? Baravye imibereho urumva yuko rimwe waragenda ukicarana n'abandi kakagushika neza. Bico gihe vyari vyifashe gute kuko ndazi rimwe kuko mu kibana hari bavuga ati naka ndabona yuko vy'ukuri arashobora kumbera icitegererezo. Naka ndabona n'ukuri bimeze uko mbega ikibano ho vyari vyifashe gute mu kibano? Mu kibano muri ico gihe washaka naciye nsanga nico nogenda mvuze n'abariko baradukurikirana bakavyumva. Mu kibano nari nsanzwe mbayeho neza bakambona ko ndi umuntu atangorana. Mugabo zaba bimwe by'indirimbo nakubwira yuko zibishegu n'ibindi jewe byarangira ko abantu barabona yuko ahubwo bibahimbaye habaraho mu kabere washaka bagasura akavuga ati nibabongere nakandi. Mugabo kubera ntari bwamurikirwe n'ijambo ry'Imana ko mukunagurwa urumva uburi kusaba ko ibintu byose ukora uzomurikirwa na mutima mweranda kandi biciye mu ijambo ry'Imana. Nagomba kubabwira muri ico gihe twari tukigira mariage haheze imyaka mikeyi
inyuma ya mariage murazi ko ibintu bigora, hakaba ubukene, muba mwakoresheje uburyo bwinshi. Mugabo nagomba kukubwira muri ico gihe naringanjwe n'amadeni cyane. Amadeni murabona ibintu bita utu association tw'amasirike n'ibindi, aho umuntu agenda atora udufaranga n'iki. Abantu muri bamwe urumva ko baca bamera nk'abambonamwo ubuhemu, kubera ko hari hahantu soro usanga ufisemwo ideni, atari uko nanka kugishura, ariko ari kubera umutima wanje utaronka, kandi naziritswe n'iki nibyo jewe ntaramurikirwa na mutima mwerande. Ivyo nkora ndabikora nk'ibikorwa, kubera ntabikora nk'ubutumwa. Unagurwa muri mutima mweranda rero aba yemeye ko ibyo azokora byose biba nk'ubutumwa muri we, ukaba mukuri. Cha mu gihe urumva ko hariho ahantu ntaba mukuri, nkakorera mu kinyoma. Aho nagomba gutanga nk'akarorero, narashobora kuba ndi mwishira hamwe iriniri, nkatora amahera, nkaca mvuga ko ngiye kurangura umugambi uyu n'uyu, ariko atari ivyo, ari kugira ngo nje kuriha iyindi shira hamwe iri ngaha. Iryo shira hamwe najyo nkaca sura nkarisaba, nubundi nkaca nguma ngenda gutyo. Ivyo biranzingame ku mutima wanje, urazingama. Niho nabonye nagiye kubivamwo, maze kunagurwa muri mutima mweranda, nkumva inyigisho batwigishije ku bintu bijanye, hari inyigisho ivuga ibikomere cyane, niyo yerekana ubuzima bw'umuntu muri we indani ibwina, ukamenya kwitohoza no kugira ngo ushobore kumenya ukuntu ufata ingingo, kugira ngo Yezu yinjire muri wewe, kandi umutima mweranda aca kuyobora. Ni naho vyagiye biramfasha. Ego, uravuze ikijanye n'ibikomere biba biri indani mu muntu. Mbega ivyo ubuzima wagiye ico gihe wari kuracamwo, nta bikomere vyagiye birasiga muri wowe? Ibikomere nivyo nakubwiye ntivyobura, kuko umutima wanje wacu wamuhagaze. Umuntu aranyishuza, umuntu agira iki. Ico gihe amafaranga nahembwa nta gaciro yabafise muri jewe ko narahembwa, ariko sinakwiza. Mugabo muri kwa kuntu nagomba kubabwira ko nagiye kumenya neza ko ubutunzi bwanje buhera buyonga, butagira agaciro, kubera amajambo mvuga n'ibikorwa nkora biri mu kinyoma. Naho nahembwa, muzoja murabibona n'ubundi azokubwira ngo yuko yahembwe, mugabo amafaranga ntayabona iyo yagiye. Ni kubera iki? Ni kubera ivyo akora bimurikiwe na mutima mweranda. Abikora nk'umukozi, akabikora nk'uwiyemera, kuko abona umenga niwe ashoboye. Ivyo bintu twabwiriza kumenya ivyo dutunze vyose nivyo Mukama, tukabimushiramwo, akabishiramwo umwidegembyo. Ivyo dukora rero, naho twosonza canke naho twokena, tumenye gutakamba, tutakambira Imana kugira ngo idufashe. Rero muri ico gihe muca mwumva ko igikomere nabamfise, narumva ko ndengutse ku muntu mperanye n'ubundi, nkumva ko umutima wanje umvuyemo. Ivyo rero vyagiye guhera, maze kunagurwa muri mutima mweranda, kuko numvise ko ico cose mbwiriza gukora ndagikorera mu kuri. Nca mpitamwo rero kuraba amashira hamwe mwamwe, kuko nakora nk'umuntu ndabira ku muntu nkawe, nka kuraba uratunze ukunuku, nanje nkaca ngomba gukora nisunga wewe, tutanganye uburyo. Abo bantu rero nuno munsi baracahari, agomba gushika kwihangiro, ntamenye ko iryo hangiro ritegurwa gukorera ku bandi bantu, ngo ndamushikire n'ingoga. Ivyo rero biravuna, bigatuma winjira mu kinogo. Be ico gihe Micheline yaca vyifatamwo gute? Abonye Terence kuri uno mwanya, ndabona uburyo kujya urumva ibintu ushaka kubitwara nkuko wowe wishakiye, utabikora nkuko mutima mweranda abishaka. Ego, gasanga kumbure n'ubwo buryo ugiye gusaba ideni muri cirque, gasanga hakubukoresha wa mugambi nyene wari uyifuza, gacu bikoresha ibindi. Muri ico gihe Micheline yaca vyifatamwo gute? Agiye akagenda gusaba ideni muri ndi shira hamwe, yarambarira ko agiye kurisaba, kandi yarambwira ko agiye kurisaba aritwaye n'ahandi. Ariko ivyimviro vyo kwa mu ntangayitse ntivyabura, ko twavuga tuti none nihagera ko umuntu ari ha muri rya rindi ryo amahera azovahe. Umuntu akamahangayitse n'amadeni, umuntu ntiyashobora gutekana, wasanga umuntu agoma mu mahangayiko. Mu nyuma buke mutima mweranda, kubera ko twari twamaze kumenya Imana, twari twamaze kunagurwa,
umutima mwenda yagiye adufasha cyane cyane imbere yuko munagurwa. Ivyo twarabibayemwo turabiba mu gihe kitari gito tuguma mu madeni, umuntu akishyura ideni aruko arisavye ahandi, yego umuntu akama muri iyo mihangayiko nyene. Cyane cyane yanavuze n'ibikomere koko hariho ibikomere usanga umuntu aba afise muri we bishobora kugira kumbure ingaruka zitari nziza mu buzima bwiwe. Muri ico gihe ntivyakubera intambamye ku buryo ushobora kuvuga ati jewe n'ukuri ndumva ko ndiko ndatakaza ivyizigiro vy'ubuzima. Intambamye zo ntizabura. Ego. Ntizabura kuko umuntu yararondera ingene ivyo bintu umuntu azobivamwo kandi umuntu ntabibone, ariko buke buke twaragiye turasenga, hanyuma buke buke biragenda birahera, turagenda twizigira ko byose bizohinduka. Ego, mwage murizigira ko vyose bizohinduka. Urumva ni ikintu ciza cyane rwose, burya ivyizigiro birafasha cyane rwose mu buzima bw'umuntu. Kuko no muri Zaburi kigabane ca 62 umurongo wa 5 niho bavuga bati ngo umutima wanje uhekere ku Mana yonyene kuko ariyo ivyizigiro vyanje vyandurukako. Nuwa ko iyo umuntu afashe ivyizigiro vyiwe agaca vyerekeza ku Mana, hamwe ububona yuko atanzira, Imana irugurira inzira. Imana irugurira inzira. Ego, hama muri ico gihe turumva yuko kuranda kwa Micheline yasenga ku munsi w'Imana gose. Urumva za misa za kigoro zo mu gatondo ntazo yajamo. Ntazo yajamo. Bega gusenga ku munsi w'Imana gusa, hari ico warabona yuko hari ico bitariko nibiriko biragushikana kuri bwa Kristo nyabwo nk'ubwo wifuza? Gusenga ku munsi w'Imana gusa ntaramara kunagurwa, nta kintu na kimwe nabona ko muri jewe ntaco vyambwira. Nagiye gutangura kwiyumvira imisa za kigoro maze kunagurwa, nagiye gutangura kumva inyota ko notangura kugira imisa za kigoro za gatondo. Yaramwunganiye kubera twaganira tukavugana, yarameze nka kwa kundi yasenga kubera ibwirizwa. Ego. Ko bitegekanijwe murasenga Imana yose uyikunde kuruta byose, kandi bakatwereka ko umunsi w'Imana tubwiriza kuwusonera. Urumva nawe nyene yaragifise bwabo ubwo ati ninasiba ku munsi w'Imana urumva izoheva impana, Imana izohava impana. Ariko murumva yuko ico gihe abantu benshi nuno munsi turacameze nk'uko gukorera kwibwirizwa, tutamenya ko hariho Imana idukunda buri mwanya, kandi tutabikora ku itegeko rya abo tubikora kuko yabidushize muri kamere yayo, ko tubwiriza ko turi abana b'Imana kandi tubwiriza kuyikorera no kuyisenga. Ivyo dukora byose tukabikora muri yo. Turamutse tukayibwira ko tuyikengurukira. Muruko kuyikengurukira urumva tubwiriza kuja mu ngoro yaye. Kugira ngo isubire duhezagire mu vyo tugomba tujemwo no mu vyo tugomba tuje kuvuga uwo munsi tubiyobogwe nayo nyene. Ahari hakiri hagahaze rero tutaranagurwa, hari hakiri hagahaze uca wumva ko nogenda ndababwiye mbere ntaranagurwa cyane, nubwo muhabibaza mushaka kubimaza ntaranagurwa. Nari mu mihari, nsanzwe ndi mu muhari w'abasaveri, narakora kandi nkakora muri uwo muhari w'abasaveri mu butumwa bampaye, nkapanga ibikorwa bigakoreka neza, bigakoreka bashaka umuhari ukabona kuri kuratera imbere n'ibindi. Mugabo ico gihe ivyo nakora nabikora nk'ibikorwa binine haza jewe. Ibikorwa byose Imana dusaba turiko turayikorera bibwiriza kuyininahaza, bibwirizwa kuninahaza Imana. None rero ico gihe uca wumva ko umuntu wese ariko aratwumviriza ica ubutumwa bwose akora nashira Imana imbere, abaribanza ibandanya imenyekana hakari wamenyekana. Nuko mu butumwa Terence yakora warondera ngira ko ninahazwa, wowe uninahazwa, abantu baboneye bati arakora ubutumwa neza, arazi gupanga neza, muhari ibintu bikagenda neza. Mugabo ukabona ko wowe ubwawe ivyo ukora
ni kwari kugira ngo Imana ntabwo bininahaza Imana Ego. byaninahaza jewe Ego. kandi nkanabikurikirana no mu nyuma nkumviriza mubona nabigize gute nkuko umenga ni jewe nkora be ico gihe Marceline nta butumwa yarango Micheline nta butumwa yakora jewe nta butumwa nakora narasenga kwa Mungu hama nkataha ndumva Terence yarakubereye icitegererezo cyane gose mu bijanye n'inzira y'ubukristo bwa ego reka turangirize nga kino gice ca mbere kumbure tuzogaruka kandi mu gice ca kabiri kugira ngo tubandanye mbega turabe inyuma yo kunagurwa muri mutima mweranda ubuzima bwaci bugenda gute ubuzima bwahindutse gute ego reka tubashimire cyane gose Terence murakoze cyane mwagize neza kuza muri kino kiganiro murakoze amena rero ego reka tubashimire cyane gose namwe Micheline murakoze ego reka ndabashimire cyane gose bakunzi b'insamirizi imbonesha kure buntu tuzogaruka tubandanye n'igice kigira kabiri aho tuzoyaga na Terence hamwe na Micheline batuyagira cyane cyane inyuma yo kunagurwa muri mutima mweranda ubuzima bwabo uburyo bwaciye buhinduka cyane cyane dufatiye mu muryango wabo.